Pentekoste abigishwa bari bakoraniye hamwe azigihinda ivuye mu ijuru mu guhuta k'umuyaga w'inkomezi umusi wa Pentekoste ushitse abigishwa bari bakoraniye hamwe azigihinda ivuye mu ijuru mu guhuta k'umuyaga w'inkomezi bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uwo musimba muyemeza abanyabyaha barihana batura ibyaha byabo bose buzuzwa mpwemu yera batangura kuvuga izindi ndimi uwo musimba muyemeza abanyabyaha barihana batura ibyaha byabo mpwemu yaratanzwe kubafise umubiri bose igisigaye dukwitegura kujana bakiriye uwo mpwemu yaratanzwe kubafise umubiri bose igisigaye dukwitegura uwo mpwemu niwazoterura bihanye neza inzamba niyavuga utamufise azosigara uwo mpwemu niwazoterura bihanye neza inzamba niyavuga utamufise azosigara uwo mpwemu niwazoterura bihanye neza inzamba niyavuga utamufise azosigara uwo mpwemu niwazoterura bihanye neza inzamba niyavuga utamufise azosigara tuzitungirizwa mw'ijuru heza zibanire na Yesu yaducunguye tuzohanagurwa amosozi yose twaririye muri isi y'imibabaro tuzitungirizwa mw'ijuru heza zibanire na Yesu yaducunguye tuzohanagurwa amosozi yose twaririye muri isi y'imibabaro saba uwo mpwemu bigishoboka saba uwo mpwemu hakiri umwanya saba uwo mpwemu igihe kiraheze saba uwo mpwemu Yesu araje kujana bihanye neza saba uwo mpwemu bigishoboka saba uwo mpwemu hakiri umwanya saba uwo mpwemu igihe kiraheze saba uwo mpwemu Yesu araje kujana bihanye neza saba uwo mpwemu